bakunzi ba B-Info namwe umuryango munini wa B-Info Plus ndabaramukije amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ndizera ko mukomeje kugira ibihe byiza pour les adventistes, isabato ikomeze kubabera umunezero, weekend nziza ku bandi mwese muri rusangi. Ndabaramukije kabisa kandi ndanabipfuriza ko amahoro y'Imana yakomeza kubana namwe. Reka rero ndabaha ikaze muri kino kiganiro kigufi cyane aho ngiye kubashikanaho ubutumwa natoye ku gitangazamakuru cy'umuntu bita Mako. Numvise ubutumwa bwiwe numva no mufasha kubushikana kure kubera ko n'ubutumwa nkoramutima, ariko imbere yavyo reka turabire hamwe situation y'intambara hariya mu misozi miremire ya Fizi ndetse na Mwenga, tutibagiye na Baraka, kubera ko Baraka iri muri Fizi kandi nimba ntihenze Baraka ni mu bisagara binini bigize intara ya Kivu y'amajyepfo, Sud Kivu. Inyuma gusa y'amasaha 72 igisirikare ca Kongo, ndavuga FARDC, abarongozi ba FARDC, abarongozi batakurikiye ubwije, abarongozi ba FARDC batigeze bemera namba kujya amafaranga ya Kabila ngo badandaze igihugu cyabo. Inyuma y'amasaha 20 abo barongozi batanguye gufata bamwe mu ndongozi za FARDC nyene bakorera ibikorwa byabo hano mu karere ka gatatu ka gisirikare, aboperera hano muri za Minembwe, Point Zero, Mikenke, za Bijombo ndetse na za Baraka. Ibintu byamaze guhindura isura. Inyuma y'amasaha 72 gusa ibintu byamaze guhindura isura. Uti byahinduye isura gute? Ku munsi w'ejo vendredi, nimba ntihenze ari igenekerezo rya 10 ukwezi kwa ndwi, indege zitagira abadereva zitatu zarashoboye kuraswa na coalition ya FARDC. Indege zitatu zitagira abadereva zarakorowe, ndavuga drone igihugu cy'u Rwanda cyari cyahawe n'Ubufaransa. Zitatu muri zo ku munsi w'ejo wa vendredi zararashwe zirakoroka. Aha ni nyuma yaho kino gisirikare cyari kimaze iminsi kiriko kirakora ama operation bakoresheje ano madrone bahawe n'Ubufaransa, ariko kandi bagahabwa amakordone na bamwe mu ndongozi ba FARDC zahasanzwe hari ibirindiro bya coalition ya FARDC nyene. Inyuma yaho rero bano bahora batanga amakordone bashiriwe ko iminwe bamwe, ndetse ndazi ko bamaze no gushikanwa Kinshasa. Kino gisirikare cy'u Rwanda carigavye nkuko cyora kibikora, bahabwa amakordone mugabo ntibahabwa kordone, bo biha izabo, baza ngo baje kugaba ibitero baca bahura n'akaje karamana. Nubamenyesha kandi yuko muri zino ndongozi zitemewe kugurwa na Kabila zaje zije gufata bano bakabiliste bari muri FARDC. Zino mvunja za muri FARDC nuko baje bazanye n'ibindi bigwanisho murantunga, baje bazanye n'ibindi bigwanisho rutura bifasha kubarusa FARDC kuza bararasa zijya ndege Kagame yahawe n'Ubufaransa. Rero resultat zari zibonetse, drone zitatu zarakoroka, drone zitatu zararashwe zirakoroka zirashwanyagurika. Ngira ngo abo turi kumwe mu groupe WhatsApp yacu mwashoboye kubona ibipande by'izo drone, aho n'abazarendo bariko barazivugira ko amajambo muri za ndimi zabo ziringana n'izindi, abavyumva bavyumvise. Bivuze ngo rero impinduka zigiye kugaragara cyane gose hano ku mirongo y'urugamba. Tugiye kubona impinduka. None impinduka ziramaze no kugaragara kubera ko ngira ngo muramaze kabiri mutumva hakujya Akanyaru bikora mu Gahogo, muramaze kabiri mutumva hakujya Akanyaru baririmba ngo ibi na biriya byagenze uko. Bitewe n'iki? Bitewe nuko muri FARDC bongeye kandi umuvuno
wo guhandura imvunja, wo gukuramwo abitwa abasirikare b'igihugu ariko koko atari bo, ari abasirikare b'umuntu ari we Kabila. Nta byinshi ndi buvuge ku bijanye na hano muri Fizi. Kumbure ndaza kugaruka muri studio ku mugoroba, ndaja muri studio ku mugoroba ndabaganiriza ingene hiriwe kuri front line. Narinshimye gusa kubabwira kano kantu karyoshe cyane, karyoshe kumva, ariko kandi kababaza bakujya akanyabiko. Drone zitatu muzo bahawe n'Ubufaransa ku munsi w'ejo zararasiwe kuri axe ya Minembwe, ariko kandi ni nyuma y'aho amasaha 72 gusa aheze FARDC itanguye kandi guhandura imvunja muri yo. Ibi byose bitanguye gukoreka, ibi byose twongiye kubibona gushasha. Reka rero tubandanye. Nababwiye ko mfite ubutumwa ngiye kubashikiriza bwitwa Mako. Nabonye aho yabushize ku rubuga, navuga ati kananje ndabutore ndamufashe kubukwiza kure. N'ubutumwa mu by'ukuri buhwanye n'ibyo tumaze iminsi turiko turabashikiriza, usibye ko we yagiye aratapako ku matariki amasaha. Ubwo reka ndabaha ikaze mukurikirana n'ubutumwa bwa Mako, ko ndazi ko buza kugira ico bufashije bamwe n'abandi. Ndanasabe abo vyiga baze gufata ingamba n'ingingo babikorereko. mukomere cyane. Ndabaramukije mukunzi wanyu mukoze Mako, ndaje ngo tuganire, ariko ntabwo tuje kuganira, ahubwo no guhana amakuru yihutirwa. Ntabwo nabonye umwanya uhagije kugira ngo tuganire, ariko aya makuru arihutirwa. Subiremo, aya makuru arihutirwa. Je mu bisanzwe amakuru y'umutekano na amakuru nibandaho, na amakuru umwanya wose mande gukurikirana iyo bishobokeye. Nta bindi bintu njamo bitari ibyo, ntabwo nkunze ambiance cyane. Ndaryoherwa nk'abandi, ariko amakuru y'umutekano mbisubiremo ayo ngiye kubabwira arihutirwa, cyane cyane inzego z'umutekano mbonera kure, igipolisi, igisirikare, abajejwe kurinda imbibe z'igihugu. Mbabwiye ngo amaso muyahange ku mupaka w'u Rwanda. cyo murabizi ntimuryamye, ariko mbazaniye amakuru nzanye rero ntabwo ari amakuru niyumviriye, si amakuru nahawe n'umuntu yihitira, oya. Amakuru yo hakurya ya Rwanda yafise neza, ntabwo ari amakuru yayandi, nta byiza nje kureba ngaha. Nzanye amakuru y'umutekano. Ku munsi wa gatatu Isaya y'ijoro, inama y'igisirikare yateraniye muri defense ya Bweyeye, office headquarter. Ni inama yateraniye abajejwe inama, baba basivile, babandi kamane, abo ngabo, abo bose muri FPR ntamenye ko bavyita, hamwe numva ngo ni kamane, ngo mubyita gute, bya bindi byose ntazi bya FPR, kamane inkera gutabara, kamane ibiki, babandi bose bamane ko biki byose barabaterera muri iyo nama. Inama yo gutera Uburundi, kuko Uburundi bwarabazibiye, bwabuje intambara. Rero igisigaye nuko bagomba kurondera ahandi hantu bahungira, bamwe no guhunga bagomba, au gufata Bujumbura butegetsi bugahinduka bw'Uburundi. Ariko ivyo nababwira byo ni indoto, naho umugabo apfana imigambi, iyo migambi nayo rero nta kundi barayifite. Rero ngasi nayenje kuvuga impuha. Iyi nama yatangwe sangapi? Yatangwe saa 4 iheza saa 7 y'ijoro. Kuwa gatatu inama yatangwe saa 4 z'ijoro ihera saa 7 z'ijoro. Aba generali bari baje kwiremesha aho ngaho, babwira abasirikari bahari n'abandi bari bazanye, urumva baba generali ba Godefroid n'abandi bo muri Gitabara bari bahari, abo muri M23 bari bahari. Umugambi no kwatiza gutera gusabota karya karere. Hama bamara gusabota bakabona aho bihindira, kuko muri Kongo ho barabizi neza ko iyi minsi hasigaye iminsi mikeyi
Amerika yashobora gufata izindi ngingo zibababaza zikabatuna, nabo rero bari kurondera alternative niyo bari kurondera cyangwa alternative. Rero ndagabisha mbisubiremo, hari amakuru dukunda kuvuga bamwe bakayakengera, ntabwo ari za nkuru z'impuwa ngo numvise ngo bimeze ukungo. Bahejeje inama baciye basubira i Kigali, abarongozi abandi basigara hari. Amakuru rero ntabwo arayo natoraguye mbisubiremo. Mwebwe muzi imbibe zo ku mupaka mu Bweyeye, narababwiye ngo inyuma ya duwane y'u Rwanda nta yindi nzicamo yaho navukiye. Amakuru mba nyafite kuri duwane, naho niho navukiye. Hama abantu muri mu Ruhororo mu nyumvirize kandi mu nyumvirize kuruta abandi bantu bose, umwenegihugu wo ku Ruhororo ashobora guhirahira ngo ariko arakoraborana n'inkotanyi, ivyo ibizomubaho ko ivyo azobage yifasha. Abantu muri aho mu Kigoba aho ngaho hakurya muri serire ya Nyamuzi ku ruhande rw'u Rwanda, mumenye ko bagafata amapozisiyo ngaho bakajabukira ngaho, aho bazojabukira niho n'abandi bazokwinjirana. Inkozi zirasa ziri hose. Mwebwe abantu mwese muri mu Kigwati, abantu mwese muri ku Ruhororo, mu Butare, hehe aho hose za Gitukura, mugabishe aho ku mpaka w'ishyamba, aho ku mpaka w'ikibira, muramenye iyo nzira yo mu Rwamisave yose muyimenye. Abajejwe rero ikibira namwebwe mu byumve. Hama hakurya ku musozi wo mu Bunyagiro, uraba imiremere hejuru ya Ruhu, abari imiremere namwe ku ruhande rw'u Rwanda rw'u Burundi, muramenya aho hantu, mumenye ko niyo nzira. Inzira y'irasano imurwa abari Nyamihana, abari mu Guvane hakurya i Burundi, mubimenye. Abari Rubona, abari muratangatange, izo nzira zose kuko urutonde no gutera Burundi baturutse ku mupaka wa Ruhwa. Rero jana ko no kujabuka. Rero abo vyega ntimufata amakuru minene. Hari abantu bakunda gufyina tubayata mu byo yayatamwe, nuko nta handi hasigaye akayira atari ukuzana akaduruvaye ku mutekano w'u Burundi. Hama rero izindi ntara Kayanza, Ngozi, aho ntimurya mugondora Jose. Gusa mbabwiye ko inama yabereye he? Yabereye mu Bweyeye, bavuye i Kigali, babwiye ko nta yandi mahitamo ni ugutera baturutsaho. Mukaya atari mukabona barabatanze ku iyo misozi ya miremire aho hejuru. Gusa nzi ko bitoshoboka, nibyo byiyumvira. Iyo pfo kumanuka za Hagurutsi hose, iyo ngiyo za Ngoma, za Nyamihana, abene igihugu muhari mwitegura. Mwebwe hose za Nyeshenzi zose amakuru muyihanahana, aho mubona umuntu mwikeka mufata mu rugombo, mufata ntimusagara umuntu wari wese ngo nuko mutamuzi, mubanze mubaze ikimugenza. Mubwaye muramenye aho mwebwe bene igihugu ku ruhagarika ngaho za Buganda, mwebwe muturanye n'Urusizi, mumenye ko ibintu bigomba bihinduka. Rero ahangaha amakuru nari mfise nahere, inzego z'umutekano nzi ko ibintu mubizi, nzi neza ko bizwi. Rero aya makuru nyatanze nyagaze ni impamo, kandi bamwe nshimira bamwe basirikare barambiwe intambara bavuze ati aya makuru karamukuta yatanze nawe uza uri ku ruhande rw'umwanzi. Jewe rero sindi ku ruhande rw'umwanzi, amakuru nyatangiye igihe nari nkiri mwitohoza n'akaryo kamba n'umwanya mbana mutoyi. Murakoze rero mugira amahoro Imana mukunzi wanyu mako
aya makuru muyakorere ko kandi mukoresha umwanya. Bye. reka rero ndabashimire mwebwe mwabanye natwe muri kino kiganiro kigufi twabatunganirije, nizere ko bwabashimishije. Ndabasaba mugire like, j'aime, hama na commentaire. Dure muri commentaire ni ingenzi cyane gose, iratuma tumenya ibyo tugomba gukorera ko ubutaha, kubera ko ndazi ko muri abantu mugira ivyiyumviro bizima. Ibyo vyiyumviro byanyu rero muze murabidusangiza, ariko kandi ntimwibage no gusangiza abandi buno butumwa. Mukomeze kugira aho muba mwubahwe. Ciao ciao.